murinde dushe kucumviro Okay, ciwe introduce to the viewers, ma'am. gira manzi bayidondore. My name is Darlene Nahayo. I am a content creator in Burundi. I'm 32. I'm a single mother of 2. And I'm a Christian. Nakijwe this. You're a Christian, you're single and searching. What type of men are you looking for? Ari single. Chama ati none ukeneye umugabo ameze gute? Uramumva mugabo nawe. Really need and want stability. Someone who is ready to settle. Someone who will let me know work, because I'm a hard worker. I really like to work, and I've been working all my life. And someone who is ready to be one with me. Dada muramuzi mwese kandi umukunzi wanyu muramukunda ariko ngo akeneye umukunzi. And kindly abantu bose byatsitaje ndasavye imbabazi. Hari byatsitaje kubera iki umutsitaza? Kubera byatsitaje bon soit ku bintu bibiri ngira mvuge abantu batari branche badatahura yuko ari ama online dating. Mugabo nitwari turi siri yuko uwo muntu abipartage hose. Rero jewe nanje byarantangaje ingene abantu bose mabindungikira telefone yanje iruzuye. Ati ndaza gutiri kwa ndere umusheri kuri izo. Telefone yanje iruzuye ngo guje kuri izo sosiyo ngo twe turamana nawe ngo none batubona ngo ko twe tukurondera ngo nutwemere. Ababire baciye bafuha kana ababire batoke kure naebo. Mu mico y'ikirundi no mengo umuntu abamenje. Nibaza ko mu mico y'ikirundi tumenyereye ko umukobwa arategerezwa kwicara umuhungu amusanga hari amudrage. Rero babonye nk'umukobwa ariko aragira ibintu nk'ivyo pourtant hariho benshi babikora ku masite. Icambere bandukira bavuga ati uri suri kuri umurundi kazi. Nabo ni vya bintu tumenyereye ngo indaya kwere. Ngo uburongiye kurondera abakiriya kwere kuri online. None ndakubaza entrete. Je naco vyantwaye. Entrete rero. Uno musi dacenda mubana n'umuzungu. Je navuga ati fana araronse umugabo. Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomenizira komeze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sindoga wese uriko gukana uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya, zimguvu y'abarabu ndavuga Oman, Senegal, Saudi Arabia, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique, nandi hose kwisi mege mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi atagira amahigo yo kwakira umusango adasanzwe, umusango muzimu, umusango mukunda mu bitandukanye yitwa Darlene Nahayo. Mesho mumenye nka Dada. Karibu sana. Meze neza cyane gose nawe. Kubona. Merci. Amakuru ni meza yawe. Cyane ndashimuhoraho cyane kandi. Mwaramutse? Neza. Yego. Ndaramukije abakunzi ba African TV n'abakunzi ba Dada mumeze neza. Ko bigize uvuga buhoro gose gashaho no musi urumuge. Ndagwaye. Ugwaye iki? Iginyo. Kandi ariko uravuga gose inyuma ya kamera. Ko bigize umugeni. Uramutse abakunzi bacu, abakunzi benshi bagukunda, bakunda ivyumviro vyawe, bakunda hawe ngino ba challenginga n'ivyumviro bikari. Ndabaronkije abakunzi ba African TV nibaza yuko muri aho mugobe neza aho muherereye abariko baratsura kuri television bari ku matablette abaratandukanye n'ukuri basha nanje ndabakunda vraiment meze bien amudi but turagerageza asha turagerageza sha n'ukuri pe turagerageza kubera ko je sinaje ndakoroheye uyu munsi d'abord yambaye neza yambaye Carrera kubera ki Carrera isome vyose adventure branch time at Carrera 2026 why Carrera? Kubera ni evenement turiko turategura yo kugenda gufata ka branch ku mashute mu Karera. Ni mu Rutana imwana. Yes. Mu Rutana ariho amashute rero tuzogenda ababifuza kujana natwe dufungure twirigweho tumviriza umuziki agakaraoke ka bien akamix ka DJ ka bien yana imiriyene vy'ikirori mugabo dutuje ku mashute yo mu Karera. Yeah. Warumaze igikinini utari kuramuka mu evenement nkaya anye. Depression yaraheze. Nari muri sabatike yo kuko kenshi mwambona mu nteguro nahamagawe n'undi muntu afite ishira hamwe ry'iwiyo ariko ubu nkora nka Dada event kwishira hamwe ry'wanje umva biratandukanye. Ni ze evenement uheruka gukora donc ugiye ku giti cyawe uvuze ku giti cyawe ubwa mbere nagenda swate nakaba muhamagaye arampamagaye nakaba arampamagaye ndamuha experience cyangwa mu consultant mugo burumva mando nde nka jewe nyene nka Dada events. Ni Dada event rero iyi ni evenement ya mbere kumbira igomba ishobora guparticiper mu ndetse ni nyinshi mugabo bon je prends que yari ya mbere pour des raisons usanga urana ko contrat ziba zitandukanye. Yego cyane ko iyi ni ya mbere muri 2026 en tout cas izwi. Ni kiye kintu kidasanzwe mu gutembera ko ngahi Burundi? Ubwa mbere na mbere dufise igihugu ciza. Dufise amazi meza. Dufise imisozi myiza. Dufise abanyagihugu beza bakirana. Ntushobora gutangara kutari ntushobora kumenya kutari wanyu. Aho ushitse hose mu Burundi barakwakira nko kumenga uri wanyu bagutwengera. Sinzi ko murabona
ukuraduga mu mabarabara usanga basameze yambu niko batamodoka bamenyereye misi yose rero ndabonye cabona ko Fara yatazi Bujumbura bameze nk'abajya abantu urashimira abavyeyi Fara kweri utazi Bujumbura vuga kaburimbo Dada vuga kugisagara ingozi kugisagara rabona nkuko kuri volcano turamutsa yambu kujyane kwa bana so reka dushimira abavyeyi batushikanye Bujumbura ko tuba tugumvise nk'abajya kandi nabo nyereka bashimira abavyeyi babo kuko hariho nabandi idashobora ko ni kaburimbo so ubwo rukundo rw'abarundi aho ushitse hose ubwo bwiza bw'u Burundi nico kintu gituma nkunda ibijanye no gutembera yego yes kuri iyi ncuro ni ku tariki 11 mu kakaro mu kwezi kw'indwi aho hariho abantu bazogenda gusohoka bashobore gutembera no munsi biroshe ko tushobora kubona abanyamahanga mu kirarugendo bw'ungahi Burundi baraza kandi benshi gose uretse ko usanga haza umwe canke babiri kandi ntibakunda kuba babigira ibintu bizwi canke bimenyekana rero ubukirarugendo bwa hano ibikorwa byinshi bihuza benshi ni bitwa turiko turakora hariho n'ayandi mameze atandukanye abikora mugabo ni bituriko turiko turakora kuko hariho umuntu abavuga ati je kwijana hariya hantu kujana famille gusa numva bintera ubunebwe mugabo nk'iyi adventure branch time izoba kuri Karera itumiriye abantu bose yamagara abantu bose ku buryo bwawe buke cyane biraguha umwanya wo kubana n'abandi utazi nabuzi bavuye mu yingi itandukanye y'u Burundi no hanze y'igihugu kugira ngo mushobore gusangira iyo experience muri kumwe mwese yes akandi kabazo ndazogaruka ko mukanya kugira ngo tukomeze kwagura ariko reka mane nzi hano hantu kabisa kandi yashumba barire kwera ni audio ivuga kuno I'm from the beautiful country that I know people that don't know, Burundi. Chongereza ciza guserukira igihugu neza gatusha guserukira neza igihugu kabisa. Burundi. I have a sister who's married in Burundi now. Really? You have to tell me that we go and say hi to her. Numwana mwiza But they Chongereza live in South ciza. Africa. So she's married to the Burundian, but they live in South Africa. Yes. That's good. Murinde dushe ku cungiro Okay, ciwe. introduce to the viewers, ma'am. Gira manzi bayidondore. My name is Darlene Nahayo. I am a content creator in Burundi. I'm 32. I'm a single mother of two. And I'm a Christian. Nakijijwe this. You are a Christian. You are single and searching. What type of man are you looking for? Ari single mugabo ariko arondera uba kwa. Single searching umva arije nayivuze canke n'umuntu wundi yayivuze. Amacha madatu none ukeneye umugabo ameze gute? Uramumva mugabo nawe. Really need and want stability. Someone who is ready to settle. Someone who will let me know work because I'm a harder worker. I really like to work and I've been working all my life. And someone who is ready to be one with me. I mean, and who will love my kids. Yeah. Okay, when was the last time you were in a relationship? 2 years now. Amaze imyaka 2 ari single mpore data do. Ubwo n'ububeshi bwose. Oh yo bobeshi. Banzimye radio. Radio rasi radio Ni radio. Shari wanje ikiganiro nzoyikurungikira. Ndasuye gusa nagusavye ikigongwe turi babiri. Indu y'umuntu. Shari wanje arahari ndafise umusheri. Shari wanje naragusavye ikigongwe ndagusigurira yuko ari joke yagenze nabi. Alors mon amour. Solennellement n'abantu batarakumenya. Umbabarire kandi. Pour sûr que abantu muguma munyandikira mu telefone nukuri ndi I'm in relationship I'm loved and I'm happy kindly mureke kunyandikira kubera iki none That was a joke it turned in another way that I didn't expect to be joke nazo tukeneye kumenya d'abord wa presence igihugu neza kabisa If you want me to answer you ask in English if it's not in English we go past this question kubera iki kandi tugira abarundi batangaye it's an English abarundi baratangaye I don't understand what are you talking about I don't understand If you want to talk about this question, kindly ask it in English. Abakunzi wa African TV, Dada muramuzi mwese kandi umukunzi wanyu muramukunda, ariko ngo akeneye umukunzi. No, that was a joke. Ari joke. Yeah. And kindly, abantu bose byatitaje ndasavye imbabazi. That was byatitaje kubera iki umutsitaza? Kubera byatitaje, bon, soit ku bintu bibiri ngira mvuge abantu batari branche badatahura yuko ari hama online dating. Hari nk'umuntu yandungitse ngo ngende kuraba amasite, site nitandukanye na online dating kuri video. Uretse ko site keshi muza kubesha. Bon, izo mukoresha, izo ntegerezwa gukoresha. Hama nukuri rya ni joke numuntu kandi vraiment ndasavye imbabazi nukuri ndasavye imbabazi abantu babifashe mu biseri birebire ariko ni bisanzwe Dada gute kumwe ngushaka kugira biseri telefone yanje iruzuye ati Dada gute uri kwandira umusheri kuri izo telefone iruzuye ngo guje kuri izo sosiyo ngo twe turamana nawe ngo none batubona ngo ko twe tukurondera ngo nutwemere ababire baciye bafuha kandi ababire batoke kure nayebo so imbabazi vraiment ku bantu byatitaje that was 100% joke I mean a good healthy relationship I'm loved
that was a joke. I'm sorry nukuri mumbabarira kandi mbere yo kunyandikira kuri TikTok na Instagram message zirabaye nyinshi si abashaka abacha basiriye ati shaka ndi gudarashana banashana rutamago urumva bijya bintu ingene vyaje ntakumwe n'umuntu avuga ngo ndiyemera kucongereza ngo nogenda kuri ibintu online bakaragira ama dating mu congereza tugira amafaranga mapinga bambwira ati urasuzugura cyane je no bikora ngo acaraba live yari kwiraba iyo twashikiye ko niyo nyene twafashe mugabo nitwari turi siri yuko uwo muntu abipartage hose rero jewe nanje byarantangaje ingene abantu bose babindungikira ku bintu bibiri icambere bandukira bavuga ati uri suri kuri umurundi kazi ico shongeza mu rundi naco tuzi abakabiri nabo ni vya bintu nyene tumenyereye nguri indaya kwere ngo uburongiye kurondera abakiriya kwere kuri online none ndakubaza entrete je naco vyantwaye if I was single that was a good thing but the problem is I'm not single so okay hama ndasavye imbabazi ku bantu batatawe je navuze mu congereza harano babaye blessed n'icongereza canje cyane ni ciza cyane vraiment I'm sorry en tout cas vraiment amashina abigwawe pe en tout cas waraserukiye igihugu neza pe urashavuga ati wow none entreta none ntibifitiye uburenganzira no kurondera umukunzi ni bisanzwe ndabifitiye uburenganzira none kabari kuko mu mico y'ikirundi no mengo umuntu abamenje nibaza ko mu mico y'ikirundi tumenyereye ko umukobwa arategerezwa kwicara umuhungu amusanga hari amudrage rero babonye nk'umukobwa ariko aragira ibintu nk'ivyo pourtant hariho benshi babikora ku masite amasite de rencontre baruzuye benshi babikora hariho benshi babikora ku ma only fans barahari mugabo rero kubera ko je mama mu Congereza ziza ngaha mama Dada ngaha okay beautiful country that's called Burundi muramwumva nguyu ntuza yitwa Mimi's online dating go frère wow twizere yuko entreta rero uno munsi dacenda mubana n'umuzungu je navuga ati fana araronse umugabo tadasiya uyezima je navuga turaronse umugabo mbona uri kuramwongorera mubwira uti oya rakanda translating kuba tabizi ndagira translation mu evenement umuntu afite icongereza canke ifaransa ufite evenement ukomba kubagira translation ndiko ndidandaza no ngaha kindly mumpamagare nzo bafasha kugira translation nijya video ko zogira yidandaza mumenye yuko azi icongereza cyinshi thank you so much you understand everything I love you go vraiment en tout cas vraiment umva yuko dufite umukobwa adasanzwe none afe ico kintu cyo kira kujya urumva ko kimbaza cyane bon naje ndiko ndabivuga ati ugafara je urazi ko ibintu vyama TV online ni benshi bari basavye iganiro kandi ndakora kuri bya bintu kandi ndavuga ati ndafite TV online zibiri jewe African TV naho babakurindiranye igishika none ndakubaje umukobwa wo murundi kazi ntimerewe gute ntambwe yambwe mbere oya ni bibi tata dufatiye ku mico nibi nakaranga ako twe turatera imbere kubera ni Adam Arondera epfa si Arondera Adam ako turi mu iterambere ntacyo rivuze no iterambere dakwiye kwica imico okay you have to be honest anya we nturatera intambwe ya mbere nobuzwa niki ndashaka yuko ushika kuri ico kintu c'est pas kubera ko imico itakirekura wewe wumva ushaka gukora utogikora aho ni byinshi kuko n'imico ntiturekura kwahukana ni kuguma mu rugo naho kwica niko zubako haje imico yatwemera kwahukana burya ntitwemerera imico kirundi kirazira namukoka ego agutandika amashi yakukubagure yakuvange soit viva umoro ni huvayo uvayo uruyimva nta bintu birebire byo kuvayo yagirikara yes muri make rero umukobwa w'imico n'akaranga ko Burundi ntabwiye kubwira umuhungu ati ndagukunda ukwiye kuvuga misi yose muhahoza pana ndagukunda icyambere na jewe pana ndagukunda icyambere nibibi okay mavyumvise rero naza ko muronse umuco kuri ca kintu bariko barabaza ati Dada vya vrai akeneye umukunzi kandi Dada nukuri ari umuntu ijanye niki ati nukuri je ndisyahoye Dada je ndabana ko no mukunda nkamushira mu rugo Dada mubona ko abahungu benshi uraje kumabarabara bakurindiriye saho yezma usanga ari umugabo w'indoto zawe Dada arahantu runaka kurindiriye turi kumwe umugabo w'indoto zanje basi umugabo cyane n'umufiance turi kumwe umufiance apana umugabo uzobimenya vuba okay hama nimba hari abandi naba hari gishobora gusanga ari squat yo Imana ni baronsa biwawe izo ari satwigiye mu zindi rese ndazimenyere Dada oya uyu muntu mutima sheri waje pardon bébé abantu bagwishije hasi basi basaba imbabazi gute harabagwishije hasi n'ubunya abugwishije hasi ubabwire ko ufite umukunzi deja ramaje deja kubangaje hari atangiye gupire ngo duteguraga inkwano ati je vraiment Dada kucongereza cyo n'ingene mbona ari mu hard work wanabivuze nga anya je nkene umugabo azonyumva kantahura
hama kandi akankundira umwana ati naho yoba zari Abana kimuga kuko uvuga abana plutôt ati naho yoba zari kimuga yavuye ikimuga ntako nashizeko mugabo bon aba neza canke atamera neza ni bon ati jewe nzomukunda mwana niwe bapfuye ijisho uwo Dada azomukunda ntari bigikuru numukundira abana akamuhesha agaciro akubaha n'akazi kiwe ariko none akazi kawe ukora kukwemerera kubaka urugo neza kuko bakunda kuvuga yuko ba family independent canke aba family barondera amafaranga me kenshi ntibubaka neza ntibaza ngo bubake rugume nibaza ko kugira ngo kuba umufame independent ntibisigura ko utari umufame submissive biratandukanye urashobora kuba uri umugore uri independent wironderera ivy'iwawe wibeshejeho mugabo ukamenya ingene uca bugufi imbere y'umugabo ariho abagenzi banje bigeze kuvuga ngo abantu babona Dada ngo ku marezo sosio ngo ntibabona ingene ari uruyoya mu rukundo mimi atakunambia nirambure kindi ndarambura je nkunze ndi umuntu wa mbere ari hasi so rero ivyo sishobora guha kubimenya wowe ukiri umufana bimenya uwo turi kumwe muri urwo rukundo kuko nama nabi babwiye basha hari ibintu tubereka mwebwe abafana hakaba hari n'ubundi buzima dufise biratandukanye kindly dare naza ngaha gatwenga na Franike siwe Darlene muri mu rukundo Darlene naza ngaha gakaraga kanka siwe Darlene muri mu rukundo arakora moso umugabo uko biri kose umugabo aguma ari umugabo umugabo ntaca guhonyora ngo twari ko igombe tanke atari ko arakurenganya utegerezwa kurikiriza umugabo ariko arakwereka hameye yakarakurenganya naho yako arakurenganya umva none ntatobora guhonyanga navuze tanke atari ko arakubesha so kandi akarenganyo biravana ingene umuntu aratahura akarenganya hari abakobwa bigiri hari abagore bigirisha mu ngo basanga amahubwo ngo nakarenganyo kubera mugomba kujana naho isigeze mugabo birababesha bigirisha mu rugo vyava yes ushobora kusigura ngo umugabo ariko arakurenganya kubera yakubuje kugenda guteramana n'abagore gushika saa 5 y'ijoro akona akarenganya ko arakugirira karakuza uburenganzira bwawe gute uburenganzira bwo kuja kurara hanze mwijoro gutembera nayo yagena abagenzi urushira sone s'uburenganzira none umuntu yu arongowe uragira abagenzi mugahara amasaha utarenza abana ninda za kubakoresha devoir ninda za kuraba cacumba c'umugabo agisasi ninda za gutekera umugabo niyatse hariho amadevoir y'umugore ategezwa gumara y'umugore je nushobora kumamagara muri evenement iza guhera 23h ntari kumwe n'umugabo wanje twicaranye ngaho ngo ndayizemo ngo umugabo aze gutata asanga muhira ntibikunda aho sinzoba ndamenye ico shaka mu buzima kandi nambi evenement iza guhera 23h bisigura ngo nza kuva muhira nabonye ko umwana yakoze devoir nabonye ko umukozi yatetse ivy'umwana hama nkava muri yo muhira nkagenda uri sure je nubu n'abantu banzi barazi yuko ndi umuntu ndi responsable then ushaka kumama kumfatira ushaka ngo tugenda ngo dukora ibyo ya kandi ni hari n'ibintu bidakunda hari imisi y'abana banje hari amasaha y'abana banje ayageze ntibikunda ntibishoboka urumva so utegeza kumenya gutandukanya ubuzima bwawe bw'akazi n'ubuzima bwawe bw'urugo mukanye nzo butarabimenya hari maturity tutaragira nturagira urugo buraguma iwanyu burakina nabo mungana tadura bakuri inkono y'igishitsi ndababwiza ukuri rikomeza jeyo nisho sema mu nkunda kabasha siko mvuga ndababwiza ukuri kumenera ndakura uko umuntu aho sawa sometimes okay basi reka ndashira ugatoke gato ugishaka kwasama burasamira kwa sona nyoka para kuja kwasamira ku mwana w'abandi yafashe ingingo yo kuza kurongorana nawe yes koja kwasamira mu rugo wiwe yes nuko ndusubire kandi muri event tumenyereye ma company menshi ategura ibijanye n'abakira rugendo mu gihugu bagategura edition ya mbere ni ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ariko hagera igihe bigahebwa ukamengo nta nguvu nini yabirimwo uno munsi kuba batanguye kandi n'urugendo nka Eden Global Adventure Travels batanguye runo rugendo ko kugira ngo bashobore gutembereza abarundi ndetse n'abanyamahanga mu gihugu cyacu Burundi bega ashobora kuba edition ya mbere ya kabiri kanka kabiri ya gatatu ya kane kanka kumbura gasana bya bintu bibaye no munsi ejo kandi bigasura kandi bigaferinga kuganyu bimeze gute urazi ko muramaze gutegura ama event gihe kirekire burya kugira ngo wateguye nawe nyari yaferinze ego birashika kandi iyo umaze kuba uri muri iyo monde yo gutegura ama event uratahura ko hari igihe bidakunda bivaye na situation y'igihugu twese turazi ko ingihe ca covid ibintu byose byarahagaze twese turazi ko nk'igihe nk'ubunya habagira abamatora ibintu byinshi birahagarara kubera iki abene gihugu ko bitegura iyo yindi evenement so hari ibintu bigenda birahinduka bivanye n'ibihe hari ama evenement aba bivanye n'igihe niyo kuno munsi yashave kuno munsi umuntu agomba gira evenement mu kwa mbere utajifiye tari mikono ninda kuzira mu kwa mbere tuvuye misi mikuru y'imera y'umwaka donc evenement rero umuntu agize ama edition agira yasiba nitukabone ko ari kunanirwa hari ibintu byinshi biba byije inyuma ya evenement bituma izo vyindi bintu bisiba bituma iyo edition ishobora kuba yasivye rero hari gihe kenshi usanga biva kuri uwo muco ugasanga ntibimuvako gusa nzi cyo nuko jewe na ma evenement make mba ndimo amaze gufailinga make cyane cause nani uzobibona give me time give me time uzobibona yes nigike barundi bomenya mu bikijane n'ubukira urugendo Uburundi ni igihugu ciza Uburundi ni igihugu cyosha kugendeyamwo Uburundi kandi buraryoshe cyane gose rero
murundi wese aho uherereye reka ndongere kandi kugenda gutumire muri Adventure Brunch Time azoba ari umunsi mwiza cyane tariki 11 z'ukwezi kwendwi aho tuzohura tukava ibujumbura bari bujumbura tukagenda mu ntara ya Rutana ku mashute exactement aho hazoba hari fungurwa z'ubwoko butandukanye ifungurwa ndundi ifungurwa ngongomani ifungurwa nzungu tuzogira brunch abavyumva no gufungura umwanya wose aho ushakiye gushika tuvuye mu Rutana abazoba barisha amafaranga 250 bazoba bari kuri iyo déplacement bari kuri uko gufungura bari kuri kubona ibirori bare kuriwe no kunywa ikinyobwa kitambiye ubuzori amafaranga 350 azoba bari kuri ibihomba bibiri vyambiye vyishiramwe Brarudi ari kuriwe gufungura ari kuriwe kuduga no kumanuka byose muri ayo mafaranga ubuzori amafaranga 600 azoba bari kuriwe kuduga kurarayo akabanuka bukeye gufungurirwa guparticipa muri ayo evenement no mu gushobora kuba muri after party rero urumva yuko nabo bantu batatu nayo mafaranga atatakenewe aho uri wese uri inshuti uri umugenzi welcome turabatumiriye ntimuze mubure kuba muri urwo rubanza rwiza cyane murakoze ego yes ni kiganiro cy'abanditsi n'abamesha makuru ngiye gukurikirana asante sana vuga mu ncamake icarico Eden Global Travels ko muhejeje kumva ko iri ryari jambo ryo kubaha ikaze reka tubashikane tubabwire icarico Eden Global Travels. Eden Global Travels ni ishirahamwe ryihariye mu bikorwa by'ingendo zo mu kirere n'ubukerarugendo. Eden Global Travels yatanguye igenekerezo rya 2026 ruheshi umwaka w'2025 muca mwumva ko mu minsi mike yiri imbere tuzaba dukwije umwaka turiko turakora. Ifise intumbero yo gutanga ibikorwa by'umwuga kandi vyizewe kubijanye n'ingendo z'abantu ku giti cabo amashirahamwe ndetse n'abaje kurondera amashure hanze. Ishirahamwe ryacu rero rikorera mu gisagara ca Bujumbura munsi y'inyubako nshasha y'Ibanke Bankobu aha ruhande ya Buja Cafe. Ku rundi ruhande hari microfinance y'abakenyezi microfinance wise. Ibikorwa rero vya Eden Global Travels biratandukanye kandi bifasha abantu n'amashirahamwe mu ngendo zabo. Harimwo ibikurikira: gutanga no gufasha kuronka amatike y'indege. Aho rero tuyaronderera abantu mu makompanyi yose atandukanye akorera mu isi. Gutanga turatanga kandi impapuro no gutunganya ingendo z'ubukerarugendo. Turategura kandi ingendo z'akazi kwa batwituye, tugatanga inyigisho, amakoraniro n'ibindi bikorwa vyihariye bene ivyo. Turatanga ubufasha mu bijanye n'ivyemezo vy'urugendo n'izindi nyandiko dushobora gufasha umuntu. Intumbero yacu rero ni yuko Eden Global Travels riba ishirahamwe ry'akarorero mu Burundi no mu karere, ritanga ibikorwa vyiza by'ukuri kandi vyizeye. Dushira imbere rero bino bintu bikurikira: turashira imbere ubunyamwuga, ico nico ca mbere. Ubugira kabiri, ukubahiriza abakiriya bacu, kandi tugashiramwo ubunyakuri, ubwizigirwa no gutanga inyishu zijanye n'ivyo umukiriya akeneye kandi ku mwanya. Hari ikintu rero twovuga ko tuba twiharije usanga mu yandi mashirahamwe benaya udashobora kubibona. Ibikorwa byacu muri Eden Global Travels tubikora imbere y'urugendo, mu rugendo kandi n'inyuma y'urugendo. Bisigura ko umukiriya wacu turamukurikirana kuva agitabura itike iwacu, tukamukurikirana ari mu rugendo
kandi tukamukurikirana n'inyuma y'urugendo. Ico twifuza gushikako rero, turifuza kuba imwe mu mashirahamwe azimbere mu gutanga serivisi z'ingendo n'ubukerarugendo mu Burundi no kwagura ibikorwa byacu kugira ngo dushikire abakiriya benshi cyane mu gihugu no hanze yacu. Ivyo ni intumbero dufise nka agence Eden Global Travels. Mu kurangiza rero turashimira abakiriya bacu bose batwizera kuva dutanguye ibikorwa byacu. Aha tuvuga kuva twuguruye ijya tariki ya 26 guhesha. Abafatanya bikorwa bacu hamwe n'abamenyesha makuru badufasha kumenyekanisha ibikorwa byacu. Namwe turabashimira. Murakoze cyane kutwumviriza. Twese hamwe turabandanya kubaka ejo haza h'ingendo zizewe kandi zoroshe. Murakoze. Hama mu ntumbero yo guhimbaza isabukuru y'umwaka Eden Global imaze ikora, twaratunganije igikorwa muri gisata c'abamukerarugendo. Twabonye igituma twatunganije kino gikorwa nuko twabonye ko mu gisata c'abamukerarugendo hano mu Burundi hakiri hagahaze. Rero twararavye dusanga umuntu yagiye gutemberera mu bibanza vy'iratiro ntaronka aho yokwivunira umusase, canke ugasanga ahamaze umwanya muto yarashaka kwamara kanya kanini kumvo zuko abuze uko ahivunira umusase, kumbura nyotewe adashobora kuronka icanywera, canke yagomba kuhicara kugira ngo ashobore kuhirirwa n'ibindi vyimviro bishobore kuza. Rero mu ntumbero yo gutunganya akaruhuko kasanzwe gatangura muri sama mu kwindwi, twaratunganije rero igikorwa twise Adventure Brunch Time Karera 2026. Pourquoi Karera 2026? Karera twafashe ikibanza c'iratiro gisanzwe gihurumbirwa cane hano mu Burundi, ariyo chute do mwishanga tumenyereye twese, chute do Karera iri mu Rutana. Ni kibanza c'iratiro kiri mu ntara nshasha ya Burunga, aho twipfuje yuko ico kibanza abantu bagihurumbira cane, ariko ugasanga haragahaze kaho bashobora kwivunira umusase. Ibibazo byose nababwiye nadondaguye basanzwe bahura navyo, tuvuga ati reka tugire igikorwa aho umunezero w'umuntu ahurumbiye ico kibanza azowugumana ngaho, agashobora no kuwusabikanya n'abandi bagenzi biwe. Rero twaciye dukora ico gikorwa, turiko turatunganya ico gikorwa, ni nayo mpamvu twaje ngo tukibabwire kuko isango yageze. Ni kizoba itariki 11 z'ukwezi kwindwi. Rero chute do Karera ni kibanza ciza cane, ni nayo mpamvu twateguye ico gikorwa aho tuzodugana abantu basanzwe bakunda gutembera igihugu, cane cane mu guhamagarira abarundi premièrement bakunda igihugu cabo, le patriotisme. Ikindi naco ni kugira ngo duhamagarira abantu bakunde gutembera ibibanza vyabo. Burya twasanze mu Burundi, umurundi arashobora kuba ari mu Burundi aba mu ntara abayemwo, ariko atamenye neza ibibanza vy'iratiro bihari, canke ngo ashobore kubigendera. Rero twaragomvye ngo mu kinofunofu bavuga ngo tu promouvoir le tourisme domestique. Le tourisme domestique ni kuvuga gutembera mu gihugu hagati, tumenye ibibanza vy'iratiro bihari ndetse tunabihurumbire cane, kuko umunyamahanga ntazodukundira igihugu cacu natwe ubwacu tutagikunda. Haleluya, ngira mvuge Yesu ashimwe. Rero twaciye dutegura ico gikorwa kugira ngo umurundi wese ahari aronka ko karyo ko kumenya ibibanza vy'iratiro bigize igihugu, cane cane aronka karyo ko gutembera, aruhurira umutwe, ndetse n'aba touristes internationaux,
bakerarugendo bavuye mu bihugu hanze byo hanze bashobore gushika bamenye igihugu cacu, babone akaranga kacu ndetse babone n'intara nziza dufise mu Burundi. Rero Eden Global Travel ntiyipfuza ngo kudandaza, oya, twebwe dutanga ibihe, dutanga umwidagaduro, dutanga on vend l'expérience, dutanga l'expérience. Rero muri ethique dukoreramwe nuko umuntu wese agendereye service ya Eden Global Travel ashobora kuyibamwo ayiviva. Rero muri iki gikorwa twateguye muzoshobora kuviva l'expérience ya tourisme hano mu Burundi muri iki gikorwa ca Adventure Brunch Time Karera 2026, aho tuzoshobora gufungura dusangirire hamwe kuri ico kibanza nyene, hanyuma twidagadurire hajya nyene. Hazoba hari ababijejwe abasanzwe bakora mu bisata by'imyidagaduro, aba DJ, abaririmbyi ndetse n'abanyakaranga. Hanyuma kuri ivyo tuzoheza twige akahise k'ico kibanza ciratiro Chute do Karera, mbega nibiki vyaberayo, tumenye na ntaryo ibikorwa vyabera kuri ico kibanza ciratiro. Ego ahanini ni ico gikorwa turiko turabategurira, twashiza habona kugira ngo umuntu wese amenye ko muri sama hari igikorwa gitunganijwe gishushe ca Eden Global Travel. Mwakoze kuntega amatwi. Koze cyane. Uhejeje kuvuga ntiyivuze izina, yitwa Monsieur Griffith Ascension Irutingabo. Nabonye ko yavyibagiye. Akaba asanzwe ari wagira ibijanye na evenementiel na marketing muri Eden Global Travels. Hama benshi muri mwebwe muranzi bava mwibaza ngo akanaho kakakora iki ngaha. Nitwa nayo Darlene, event manager, nkaba ndi mu journaliste no mu influenceur. Nkaba naratewe iteka ryo gushobora kuba umufatanya bikorwa muri iki gikorwa ca Adventure kizobera mu Rutana itariki 11 y'ukwezi kw'indwi. Rero twavuze ko azoba ari umunsi mwiza cyane. Bon, nkuko muri tiyamu dusanzwe dukoresha azoba ari kirori. Azoba ari kirori, hazoba hari ibikorwa bitandukanye cyane, aho tuzova ngaho i Bujumbura tugende turamenya ahatandukanye kuva ngaho i Bujumbura gushika mu Rutana. N'urugendo rw'amasaha ashika kuri 6, ariko ntuzobona ko ari amasaha 6 kubera uzoba uriko uraryoherwa n'ivyo bazoba bariko barakwigisha, n'ivyo bazoba bariko barakubwira. Benshi turumva ngo ngaha tugeze ngo ni kwanaka, mugabo ugasanga ntuzi inkuru iri nyuma y'ico kibanza ciratiro. Ariko muri urwo rugendo muzoshobora kumenya ibibanza bitandukanye vy'iratiro, inkuru ziri nyuma yavyo, impamvu vyabayeho n'impamvu bifise ayo mazina. Hama tuce tubandanya dushike ahari Chute do Karera ariho mu Rutana mwishanga. Ni kibanza nibaza umuntu yoba atarajayo atosiba kuri uwo munsi kubera ko kirateye igomwe. Nahantu ucinjira utaranashika wumvirije amazi ariko aratemba ava hejuru, umubiri wawe utangura kuruhuka ukiri ngaho, wumva uremurutswe, umva umengo ari ibintu bihindutse. Ndiko ndabivuga ukibaza ko ari filime, mugabo utayishikiye kuri uwo munsi bizokugora kumenya. Hazoba hariho n'ahantu heza ho kwifatira amafoto, hazoba hariho abantu batandukanye, hariho abaririmbyi, hazoba ari karaoke. Hazoba hari karaoke, harabaza turirimbira karaoke kuva tugishika gushika ku mugoroba. Turiko turumviriza umuziki, hazoba hariho abavanga umuziki, ari wa DJ, ari we DJ Phil Bites, benshi muramuzi. Hazoba hariho ko baragira karaoke, ni Kabul, ni Bravo hamwe n'abandi batandukanye. Hazoba hariho n'umwanya wo gufungura, tuzoshobora kuronka ibifungurwa kama, turumva amafyiru, turumva intete, turumva uruvyegete. Hari abantu batazi uruvyegete ubwo ari ivyo ndisera. Uruvyegete nivyo kujya bivanze. Ivyo vyose muzoshobora kuvya experiencinga mubifungurira muri ico kibanza ciza. Muzoshobora kumenya inkuru. Benshi murumva yuko hariho abantu bashobora kugenda mu mashute yo mu Rutana bagiye kurondera amafaranga, bagiye kurondera abagabo, bagiye kurondera itunga n'ibindi bitandukanye. Muzomenya impamvu, muzomenya ingene vyagenda, muzomenya abaja ingene vyakogwa. Ivyo navyo muzobimenya mu bukino butandukanye buzogenda burakinwa. Ariko kandi hariho n'izindi nkuru zitandukanye. Ayo mazi ava mu ijuru, ayo mazi yavuye aha, abantu benshi badatahura ayo mazi yavuye. Hazoba hariho histoire yose y'ingene Chute do Karera ihari kuva twebwe tutarabaho benshi muri twebwe gushika kuri no munsi. Hazoba hari kumenya ubwiza Chute do Karera itekeye. Hazoba hari kumenya ubwiza bw'u Burundi biciye mu kanwa. Hazoba hari kumenya ubwiza bw'u Burundi biciye ku matala atandukanye, ku ngabire zo gutamba, zo kuririmba, zo gukina zitandukanye.
rero nibaza yuko yoba ari rendezvous ata muntu numwe yosiba ntumirira cyane cyane abavyeyi baba bafise abana bari muri vacances bavuga bati uyu mwana simbona ingene shobora kumutwara zoba dufise n'abashobora kwitaho abana banyu rero ntimugire ikibazo na kimwe azoba ari umwanya mwiza wo gushobora nk'imiryango kuba mwicaranye mu bihe vy'ibiruhuko umwanya mwiza nk'abagenzi kuba mwicaranye umwanya mwiza kugira ngo mushobore kumenya vyinshi kuri kahise ku Burundi ku bwiza bw'u Burundi no kuca Burundi bushobora gutanga rero twabamagenga kugira ngo tubasabe mudufashe gutumirira abarundi n'amakungu mudufashe gutumirira abagenzi banyu inshuti zanyu eka namwebwe nyene mwitumirire kugira ngo muzoshobore kuhaba kuri uwo munsi ndasubiramo itariki rituzibagire ni itariki 11 Nyandagaro ndabivuze mu Kirundi 11 okay itariki 11 Nyandagaro abumva igifaransa le 11 juillet abumva icongereza July 11th abumva igiswahili tariki 11 mwezi wa 7 abumva igishino hanchu 21 ego murakoze cyane muri kano kanya reka nsubize ijambo Gufler ya Ascension ico nari nasohotse muri kano kanya reka nsubize ijambo Gufler Irutingabo atubwire mbega ibikorwa tuzovyikorana ni bande badufashe mu mugongo tuba turi kumwe nabande murakoze cyane banje gushimira cyane abamaze kwigaragaza mu kudufata mu mugongo hariho Musumba Cargo Musumba Elcom numu official sponsor dufise hano ishure Penn International Academy and School for the Brand rero aba na hamwe na Eden Garden Resort turi dukoraniye hano bagize igikorwa kinini cyo gushobora kutwakira turashimiye cyane vyimva mu mutima ndetse n'abari mu buhinga bw'ivyuma Creative Studio nabo nyene bariko baradufasha mu buhinga bw'ivyuma ndetse abariko barakurikirana imbuga zacu barabona ko hariho ibiriko biraca ko bigiye bitandukanye bijanye n'iyi evenement nkaburira cyane ndetse n'abandi bifuza kwifatanya natwe muri kino gikorwa imiryango iracuguruye kugira ngo bamenyekanisha ibikorwa byabo kuko iki ni gikorwa ca mbere nizera ko kibonetse hano mu gihugu cacu c'u Burundi kandi ni gikorwa mu nteguro yacu muzotangara mubonye muhishikiye mukabona ibikorwa uko bitunganijwe uko ahantu hateguwe uko ahantu hasa ndetse n'ifunguro ukuntu zizoba ziteguwe cyane novuga ni gikorwa ciharije aho umuntu wese asanzwe afise ivyo yifuza kumenyekanisha ahawe akaryo kugira ngo ashobore kuza gutanga ico gikorwa ariko arakora dushobore kimenyekanishiriza biciye muri no evenement hanyuma ni gikorwa kizokwakira abantu benshi bagiye batandukanye guhereye ku bato abakuze ndetse n'abasanzwe bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu bihugu vya kure no kuvuga ko bizoba vyiza cyane ubonye igikorwa cawe uri kurakora kimenya umunyamahanga kimenya uwa hano atari bwakimenye rero nako karyo nteye nako kamo nteye abifuza kwifatanya na kino gikorwa imiryango iracuguruye ikindi naco novuga ngira ntanga kanya ku wadufashe mu mugongo atubwire ndetse atubwire mumenye bihagije n'ivyo bakora ndetse atubwire n'igituma yifatanije natwe muri kino gikorwa muhawe ikaze kugira ngo mumutege yompi murakoze. Good morning. Mwaramutse. I'm very happy to be here. My name is Andrew Stephen. Ndakewe cyane no kuba ngaha izina ryanje ni Andrew Stephen. I'm the principal of Penn International Christian Academy and School for the Blind. Nkaba ndi directeur wa Penn International and Blind School. Ishure Penn International. Ishure Penn International and Blind School. International ni gute mu Kirundi? Murakoze. Ishure mpuzamakungu y'abagendana ubuhumyi. Yeah. So we are striving to achieve a genuine international education. Tugomba gutanga inyigisho
that's accessible for all. ishobora gushikira bose bagashobora kuyironka. So personally, I've been in Burundi for the last 13 years. Ndi mu Burundi mu myaka 13 iheze. And the other members of the team have been working in education in Burundi for a long time. Nakoze mu bijanye n'ivyinyigisho n'indero mu Burundi igihe kirekire. And we see the potential in Burundi for a real international school. Twarabonye potentiel mu Burundi y'ishure international, y'ishure mpuzamakungu. And so we have a passion, the same as Eden Global, to see Burundi achieve its potential. Kandi twarashoboye kugira ngo Burundi bushobore gushikira iyo potentiel twabonye. Ubwo bushobozi Burundi bufite twabonye. So we are very happy that in September we will be open for new students. Turaryohewe cyane kuba mu kwezi kw'icenda tuzokwakira abanyeshuri bashasha. And they can register now. Our office is based in the same building as Eden Global. Barashobora kuza kwiyandikisha ubu kubera ko aho dusanzwe dukorera ibikorwa naho Eden Global Travel dusanzwe ikorera hajya nyene twabonye. And because of that, we've had the opportunity to work closely with them. Kubera ivyo twarashoboye kuronka uburyo bwo gushobora gukorana nabo cyane. And when we were offered the chance to partner, we took it very quickly. Iyo turonse akaryo ko gushobora gukorana n'umuntu tukakira twihuse. Because we see the high standards that they're trying to achieve. Turabona ibintu bikomeye byo rwego hejuru bagomba gushikako. That match the same international high standards that we're trying to achieve. Kandi bikaba biri kumwe na n'ibikorwa mpuzamakungu tugomba gushikako. So I think I've said what I can say. If there are any questions, I'm happy to try and answer them. Nibaza yuko ibikenewe byose nabivuze ho hari ikibazo nuryoherwa cyane no kucishura. Muri make yashikirije yuko muri make akabashikirije yuko ishirahamwe ishure bazanye ari ishure mpuzamakungu rikaba rifise iciyumviro cyo gushobora gukorera ku buryo buri hejuru cyane gusumba yandi mashuri yarari ngaha bakabonye yuko na Eden Global Travels ariho nyene bagomba gukorera akaba ariyo mpamvu bashoboye kwishima kwifatikanya natwe. Turabashimiye cyane kutwizera. Uburoni wa mwanya wanyu abafise ibibazo bitandukanye barashobora kubivuga kugira ngo dushobore kubishura. Murahawe ikaze. Muri Radio Maria Burundi tubazo tubiri akambere ndagahere kuhejeje ayoboye igishuri twumvise. Turamenyereye ko amashuri nkayo kandi rimwe na rimwe amashuri yigenga ya privé atanguzwa n'ishirahamwe canke ishengero canke ikindi kintu. Bega iryo shure Pen International Christian Academy and for the Blind yegamiye ishirahamwe ishengero canke iki hama rizokorera hehe, amashuri ari hehe ku batahazi. Ikibazo ca kabiri ndacerekeza muri Eden Travel Global. Kwiki gikorwa mwatunganije twumvise ko ari ibintu by'amateka mu bijanye no gufata ingendo biciye mu kirere aho muzanye akabijya gutembereza ingenzi ukuna kuriya mbega none aba mwavuze mwifuza ko boza mu iki gikorwa hariya mu Rutana bazoshikayo gute? Mwategekanijwe ko nkabo vyumva mu binyamakuru mutegekanya gute ingene bazoshika mu ico kibanza kugira ngo nabo bifatanye namwe? Mwagiye muratumira abahe nabahe kugira ngo bose biyumve ko bategerezwa kumva ko babaye aho hantu? Murakoze. Babaze nka bitatu twishuri rimwe. Yes, murakoze. Nitwa Franik kuri African TV. Ikibazo ca mbere mpera muri Eden Global Travels. Mwavuze ko musanze mukora ingendo zo mu kirere no mu mazi ndetse n'ahandi, ariko kandi kubakira rugendo. Bega musanze mufise indege yo kunguruza abantu ngaha mu gihugu hagati. Musanze mukorana abandi kugira mushobore kunguruza abantu mu kirere ngaha anya mu Burundi kugira mushobore kubashikana
muri ivyo bibanza hama kubijanye n'urugendo rwa la 11 z'ukwezi kwindwi avuze yuko ari urugendo rw'amasaha 6 twizere yuko hazoba hari iyo ndege kumbura izunguruza abantu kugira ngo urugendo rushobore kugabanuka cyane kuko twamvise ko hari ingendo z'abakera rugendo zo mu kirere indenge irahari uwo mugambo urahari murakoze tubanze twishure ivyo bibazo hama turatora indi ibibazo. So I think your honor to answer the first question. Yeah. Okay. Thank you for the question. The school is part of the Urige Foundation, which has existed for quite a few years now and has been doing great work all around Burundi, helping visually impaired and blind people. So the school is the natural progression, the next step to be able to serve that community much better. So yeah, we're part of the foundation, and you can find out a lot more about that by going to the website for the foundation or for the school, which will take you there as well. For the second part of the question, we are a day and boarding school, and we're based in Kabezi. So it's a very good location for a boarding school and close enough for the day school. So we are very happy to welcome all students there. Thank you. Wavyumvise canke sigure? Okay, thank you. Ikibazo cabajije kindi ni no, it's okay. It's okay. It's okay. I know they know English. It's okay. They understood. Ikibazo cha kabiri cabajije nibaza ko gishwa Monsieur Richard mbega ho bari w'indege izobafasha kuva ngaha gushika mu Rutana mbega cengira ko ikibazo kuko nanje ndomejana iyo bidahari ho bariho n'imigambi yo kuyizana murakoze. Murakoze cyane. Yabajije avuga ngo ngo mbega ko mukorera mu birere mwoba mufise indege mukoresha. Navuze ko turafise amakompanyi dukorana nayo, ayo makompanyi asanzwe yafise indege zayo. Twebwe wavuze amakompanyi dukorana sayo mu Burundi. Hariho za Ethiopian, hariho za Kenya, za Kenya zirahari, Rwanderi zirahari, hariho n'izindi zose ku isi. No kuvuga izo twebwe turakorana. Twebwe umuntu agize reservation tumugirira reservation muri kompanyi bivanye n'iyaja kandi twamurondereye ikibanza ciza afata inzira nziza urugendo rwe rukagenda neza. Hama mu Rutana naho mwavuze ngo ko ari urugendo rw'amasaha 6. Mbega tuzohagenda gute? Tuzogenda nizo ndege nyene canke tuzogenda niki? Aha kuva ngaho Bujumbura tuja mu Rutana barinza bavuga ko ari amasaha 6. Nuko ayo masaha yaharuriwe ku modoka zica mu ibarabara. No kuvuga mu Rutana tuzogenda n'amamodoka kandi birateguwe nta ngorane nimwe hari, imodoka zirahari. Nibaza ko turaza kubabwira neza ahubwo ibisabwa kugira ngo tuze dushike neza mu Rutana mu kwishura ikibazo uriya mu damu hariya yabajije. Murakoze. Kuri ico bari babajije c'indege abifuza kugenda na rutemikirere irahari. Ego irahari mu Burundi ibikora mugabo uca sitwe tuyifise turashobora kubara inzu yifuza ni $1,300. Cyane gose. Ego. Nagira nishure ku kibazo ndamu yarahejeje kubaza hariya. Hariho kubijanye no na droit de participation. Mbega muribaza ati none umuntu azoja muri ico gikorwa gute, azifatikanya n'abandi gute? Rero ni nayo mpamvu twabateguriye uko umuntu ashobora kwifatikanya natwe muri ico gikorwa. Nkuko natanguye ndabivuga, ni igikorwa twese dutumiriwemwo ku bantu bipfuza kuryoherwa muri kano karuhuko kirici tugira twinjiremo. Rero ntitwabasize inyuma kandi ntitwabibagiye, twarateguye ibiciro bitavuna aho umuntu ashobora kuza akifatikanya natwe. Turavye ukuntu ibintu vyagiye bihinduka, twarageregeje turabaha igiciro ciza cyane aho umuntu
atokwitesha ayo mahirwe ngo ico gikorwa kimucike. Rero urugendo tugabuye mu package cyangwa uturusho dutatu. Hariho akarusho ka mbere utanze amahera 250,000 harimwo ko tuzogutwara tukakugarukana during the travel canke pendant le voyage. Ntuzogenda urasinzira, uzogenda urafungura, uzogenda uranywa, hanyuma ntuzorambirwa. Mwavuze ngo n'amasaha 6, mugabo ndibaza ko muri ayo masaha 6 ugiye mu modoka ugenda urafungura, ugenda uranywa, ndibaza kutazorambirwa. Hanyuma ikindi naco turabazobashikana kuri ico kibanza twabateguriye, hazoba ari kibanza ca mbere ciza. Ni kibanza musanzwe murahazi mwese mu Rutana murahabona, ariko ntihazoba hasa kujya muhabona. Hazoba hateguwe neza, mwicare muryoherwe n'izo ndirimbo z'abasanzwe bagira ubugenegene bwose, ndetse munafungure. Rero iyo tike ni tike ya 250,000 aho uzofungura ukanywa ibinyobwa bitambiye ku mahera 250,000 francs. Itike igira kabiri ni tike ya 350,000 francs, amajana 350, ibihumbi amajana 350, aho muzogenda ntimuzorambirwa mu modoka zisa neza, amabus, amakwasiteri, hanyuma tubafungurire ku kibanza, mwidagadure, aho muzoba mufise na droit yo kunywa ibinyobwa byambiye dusanzwe tugana hano mu Burundi muri Brarudi. Muzoba mufise droit ya 2 prises z'ivyo binyobwa sur le montant ya 350,000. Rero hariho akabijya package canka akarusho kagira gatatu. Ni watanga frais de participation iri fixe kuri 600,000 francs. Harimo akarusho ko kugenda mu modoka yiharije. Imodoka uzogiramwo si imodoka uzokumva ikinogo, ni imodoka utazumva ubushuhe, ni imodoka uzogenda ugasinzira avec une aisance complète. Uzofungura neza muri ico kibanza twaguteguriye, uzoba ufise droit yo kunywa icambiye canke ikitambiye bizokuvako, kandi uzoba ufise droit yo kurara. Tuzobaraza muri ico mu ntara ya Gitega muri Lenox ndetse na Martego, niho muzorara mu ntara ya Gitega. Rero kubifuza kwifatikanya natwe, murumva ko burusha ari bwinshi bivanye nuko ungana ku mufuko, kandi urusho muri ubwo burusho bwose umunezero uzoba ari nasubirizwa canke ntahara muri ico gikorwa. Nageje kumwunganira kuba batabitahuye. Kwinjira bisaba amafaranga ari mu buryo butatu. Ibihumbi amajana 250 uzoronka ikinyobwa kitambiye mugabo ca Brarudi kimwe. Hamuronke imodoka igukura ibujumbura igushikana mu Rutana, yongera igukure mu Rutana ikugarukane mu Rutana. Kuvugishika mu Rutana gushika uve mu Rutana hazoba hari ibifungurwa, hazoba hari ameza n'ukuntu nagira ngo ameza meranda, hazoba hari ameza uzofungura uko ushaka wisubiriza, uvayo usubirayo, ivyo kurya bitandukanye. Uzoba ufise n'urusha rwo kuraba umuziki uzoba uhari, abaririmba, abazotamba, vyose muri ayo mafaranga birimwo. Ayo n'amafaranga 250. Hagaca haza ubwoko bwa kabiri bw'amafaranga 350. Abo nibo barekuriwe kunywa inzoga zambiye za Brarudi. Uronka inzoga zibiri za Brarudi zambiye. Unywa wayare ni zibiri, unywa baju ni zibiri, unywa besho ni zibiri, unywa Kararenz ni zibiri. Wewe uzohitamwe ushaka. Hama uco subira uronke n'ibifungurwa kuva ngaha anya gushika mu Rutana, no kuva mu Rutana ugishika gushika usubira uveyo. Nayo mafaranga 350 nivyo birimo. Mu mafaranga 600 nawe
ba bandi bakunda ikirori bashaka kurara tuzova mu Rutana tuce tuja kurara Igitega. Muri ayo mafaranga uronka ivyo vyose abo bafise hace hiyongeramwo amahera yo kurihira uburaro. Sinzi ko ubu onya bitahuritse neza. Sa? Imodoka itandukanye n'izindi mugapana ya wenyene. Uri kumwe n'abandi mugitandukanye n'izindi. Ego. Urumva namba abandi bazogenda mu mabisi peut-être uzofise TX. Canke zo twakurondereye V8 ntavyo turamenya. Mugamenya kuzobura umuntu ari special. Ni VIP package. Okay, twakira ibindi bibazo namba ababajije ibibazo mwese mwishuwe mwatahukiwe. Okay, ibindi bibazo sawa. Joyce help me. Yes, murako. Ishure? Ego. Okay, ngira miteka uyu muntu amfashe kwishurisha kibazo. Bo murakoze yishuye avuga yuko ishure pen blind cyashizweho na fondation Uwiragiye kuko ari aba GTS na organisation nishira hamwe canke niki ryari byaye iryo shure ryacu international ryashizweho na fondation Uwiragiye. Ikindi naco yabagiye kijanye naho riri mu Kabezi muri commune Mugere zone Ramba tujiste uvuye ku Livingstone impande ya Kashino twagerageje kwishura ukiri ngaho nyene nishure urabona hariho maternelle hakaba na seconde numbaze n'ibindi ni kaminuza kugira ngo nkatwe dukora mu gisata c'indero kumbure tugira umuco ntabwo tugira abantu bazoja kwiga hariya kumba ari kaminuza gusa mugabo kandi gusanga kumbure n'ibisata bo bihari bitegekanijwe numvise ko muzotangura umwaka mu kwicenda murakoze. Ego tuzotangura mu kwicenda ntabwo ari kaminuza ni ishure tuzotangura kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'10 ibisata tuzobimenyeshwa twamaze gukora ikibazo cyo mu w'10 vya minerval navyo tuko turavyiga vuba muzobimenyeshwa. Yes, murakoze. Ikibazo nagomba nongere ko ni kijanye n'ubukerarugendo dusanzwe tumenyereye nandi mashirahamwe atandukanye ategura ingendo zitandukanye mu gihugu hari n'ababikoze imyaka myinshi bisubiranya ariko no munsi kumbure batagihari. Mbega nka mwebwe ko ari première edition kumbure mu guhimbaza umwaka wa Eden Global Travel uno munsi twizere yuko namwege bizoguma bibandanya canke nukuza no munsi umwaka uzugasanga birasivye bigasubira mu ndi mwaka ukurikira hama bigasubira kandi bigasiba. Mbega kuri incuro mwiteze abantu bangana gute kugira ngo mwizere yuko kumbure hazobaho n'indi deuxième edition. Igira kabiri ni mu gihe mu Burundi dufise abarinzi benshi batandukanye muri kino gihe kandi bakunda kwifashishwa cyane mu bijanye n'ama evenement atandukanye no munsi kugira ngo evenement z'abantu zishobore gushika kure dusaba abarinzi benshi n'umunsi basoma hit song atandukanye ndetse bama bafasha kugira ngo ibikorwa vy'abariko barategura bishobore gushika kure no munsi to kwitega abarinzi b'abarundi muri no rugendo kumbure kugira ngo dushobore guteramisha hariya anya kuko urumva n'urugendo rurerure kandi mu gahiga kanyaganande dukeneye kumva umuziki w'u Burundi tuteye ko tuzobona abasani b'abarundi muri no evenement kugira ngo baje kubashigikira no kugira ngo bashobore gupromotinga kino gikorwa cyanyu cy'uno mwaka murakoze. Nkuko twabivuze ntitwari gushira ko yuko ari edition ya mbere bitazobandanya twifuza kubandanya kandi tuzohagarara cyane ku kintu twagize acha branch nibaza ko benshi bakirarugendo bategura ingendo z'ubukerarugendo kenshi turagenda tukaraba tukavayo tukaja handi ariko twebwe turahitamwe ikibanza kimwe tugenda kurya tukanywa tukaryoherwa. Urumva tuzokora ahatandukanye uno mwaka twahereye mu Karera ni nkuko mwaka uzatwoja mu Rumonge ni nkuko undi mwaka tuzanga hi Bujumbura tuzogenda ahatandukanye ariko nibaza yuko ari edition ya mbere kuri edition nyinshi cyane zigiye gukogwa hamwe na Eden Global Travels. Sinzi ko ikibazo ca mbere nacishuye neza Franik. Ikibazo ca kabiri naco ego hariho abaririmbyi bazobateramisha navuze yuko aba DJ ari DJ Philbite sinzi ko bamumvise hazo hariho Kabul Harmony Sound niko babita karaoke aussi turiko turavuga n'abaririmbyi batandukanye harimo n'ama surprise nitwo babwira kubera contract zitaratungana murabizi sama ko haba hari umugongano w'ama evenement menshi turarindiriye inyishu abo twariko turifuza bamwe bamwe ni bari ngaha mu gihugu
batubwiye tubarindire bataye kugira ngo dushobore kuyaga rero vuba muzomenya mbega ni bande bazoduteramisha mbega ni bande bazoza hariho n'amasurprise y'abantu benshi bazoba bahari abarimvyi bahani wacu basanzwe bari mu mahanga ariko bazoba baje mu karuhuko rero mwo kwitega vyinshi birenze kuri uwo munsi hari ikindi kibazo turacakira murakoze